uhoraho arwane n'abaturwanya aturwanirire kuko abaturwanya ni benshi turabasanga kuva ku nzego zo hejuru gushika kuzo hasi tukabasanga mu bakozi b'Imana tukabasanga mu barongo y'abandi tukabasanga mu bantu bato bato n'abahambaye. Dutangiye twumva Generali Arengiyome Bunyoni uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho avuga ko abamurwanya bari mu nzego nyinshi guhera ku nzego zo hejuru kugeza ku nzego zo hasi, ariko akaba yasabye Imana ko yarinda ubugingo bwiwe, ndetse benshi bakaba bemeza ko Generali Arengiyome Bunyoni yarazi ibizamushikira na mbere yuko afatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye akamupfunga. Ubu bikaba bivugwa ko ageze habi, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko yoba yamaze kuva mu mwuka w'abazima. Tabivuga ko mwidonido rya makuru turaza no kugaruka ku butumwa buhambaye cyane burabana n'ibyatangajwe n'umukobwa wa Generali Arengiyome Bunyoni, Darirene Bunyoni, aho yavuze ko ibiriko birashikira umubyeyi we bibabaje kandi biteye ubwoba, ndetse akaba yashimangiye ko ikibababaje ari uko batariko barabwirwa uko ubuzima bw'umubyeyi wabo bumeze, ndetse bakaba bafise impungenge ku mutekano we ndetse n'amagara yiwe, ariko akaba yarangije asaba abagumyabanga cyane cyane abasende DFTD gukora ibishoboka byose bagatabara umubyeyi we, ariko akaba yahaye ubutumwa bukomeye cyane abajenero, aho yababwiye ko igihe badakora ibishoboka byose ngo batabare umubyeyi we nabo bazisanga ibi ariko arakorerwa uyu munsi nabo bariko barabikorerwa. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido rya makuru. Turaza no kubabwira ico iperereza ribona mu bijanye n'ibiriko birashikira Generali Arengiyome Bunyoni, aho abagumyabanga ku rwego rwo hasi bemeza ko Bunyoni atigeze ashaka gutembagaza ubutegetsi, ndetse atigeze ashaka kugira nabi Ndayishimiye, ahubwo ko Ndayishimiye ariyo turufu yakoresheje kugira ngo amupfunge amaze yikorere ibyo ashaka, dore ko kuva Bunyoni yapfungwa kugeza uyu munsi biboneka neza ko igihugu kiri mwibarabara, ndetse bikaba biboneka neza ko aho igihugu kigeze uyu munsi ari habi cyane. Akaba ariyo mpamvu abagumyabanga batandukanye bemeza ko aho bigeze batagishoboye kwihanganira ibinyoma bya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse bagasaba bashimitse ko Bunyoni yovuzwa, naho byasaba ko ajyanwa kuvuzwa hanze y'igihugu akavuzwa, kuko ibiriko biramushikira ni ibintu biteye ubwoba, ndetse babaje benshi bakemeza ko ibiriko birashikira uyu munsi Bunyoni ejo bizashikira Ndayishimiye. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido rya makuru. Saya gusa twabateguriye arindi n'ibyishi twabateguriye bijanye n'ubuzima bwa Generali Arengiyome Bunyoni, byose tukaba tugiye kubashikiriza kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Hari abamaze iminsi bantuka abandi bakantera ubwoba ngo shigikiye Bunyoni kubera ko maze iminsi mutabariza kuva yafatwa kugeza uyu munsi, nkaba narakoze ibishoboka byose nkasemerera mvuga ko yavuzwa, ariko benshi mu Barundi bariko barantuka bavuga ko mvugira Generali Arengiyome Bunyoni. Jewe nta ruhande negamiye, yaba Generali Bunyoni canke nyiricubahiro Generali Majoro Evariste Ndayishimiye, nta numwe hari ikintu yankoreye canke yampaye. Bunyoni mperuka kumukora mu ntoki turamukanya tukiri ku rugamba nka 2001 duhuriye Tanzania. Generali Ndayishimiye nawe Mengo mperuka kumukora mu minwe 2007 ari ministeri. Mu nyuma naranagiye kumusaba umubonano muri uwo mwaka nyine wa 2007 sinawuronka, kuko wari chef cabinet wiwe yitwa Aime Nkurunziza ntiyanyorohereje na gatoya. Uwo Aime Nkurunziza 2015 yaciye yigira mu Rwanda kwa Kagame, yanavuka hafi y'u Rwanda mu Cibitoki. Umengo yahunze ari umushinga amateka yari yatowe mu Cibitoki. Generali Bunyoni mperuka kumubona umunsi isoko ya Kamenge isha aje kuraba ingene yaraye ihiye. Generali Neva nawe mperuka kumubona Ingozi ari kumwe na nyakwigendera sogokuru Nkurunziza mu myamamazo, ahandi ndamubona kumbonesha kuri. Mu bajenerali bose babiri nibo novuga ko ntazopfa nibagiye, kuko hari ibyo bankoreye. Nyakwigendera
umuhisi Generali Adolphe Shimirimana hamwe na Generali Majoro Emmanuel Nibiburo Twatazira Komateri. Mu kanya benshi bamaze konyohereza ubutumwa buntera ubwoba mu CNDD-FDD bantuka bavuga ko nshigikiye General Arengiyome Bunyoni, ariko mu by'ukuri ibyo mbabwiye ni ukuri, ntabwo nshigikiye Bunyoni, sinigeze nanamushigikira, nta n'uruhande na rumwe nshigikiye. Icyo nshaka nuko ubutungane bwaboneka kuri bose, abarundi bagatunganirizwa kimwe ndetse bagafashwa kimwe. Tugaruke ku butumwa bwa Darirene Bunyoni, umwigeme wa Generali Arengiyome Bunyoni. Darirene Bunyoni, umwigeme wa Generali Bunyoni, yarayavuye mu gacerere yari amazemwo igihe kirekire kuva ise yarwara, ndetse akaba atari yaremerewe kujyanwa kwivuza kugeza aho ibihangange bigondoje Neva akemera kujya kwivuza. Uyu mwigeme wa Bunyoni akaba yatangaje amajambo akomeye ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Darirene Bunyoni yasubiriye kwiyamiriza igipfungu kiranga ibikorerwa umubyeyi wiwe, aho yakuwe mu ibohero akajyanwa mu bitaro, ariko kugeza uyu munsi umuryango ukaba utemerewe kuhashika ndetse utariko uramenya ibiriko birashikira umubyeyi wabo. Bariko barumva bavuga ko umubyeyi wabo arembye, ariko ntawemerewe kumusura aho agwariye mu bitaro bikuru bya Gitega. Darirene Bunyoni avuga ko umuryango utewe umutima uhagaze n'ikibazo cy'umutekano wa General Bunyoni, amagara yiwe n'ingene agiye kubaho mu gihe batariko baremera ko ajyanwa kwivuza, mu gihe abahinga mu by'ubuvuzi bemeza ko aho Bunyoni ageze atakwiye kuvurizwa mu Burundi, ahubwo arakwiye kujyanwa hanze y'igihugu. Umuryango wa General Arengiyome Bunyoni, umukobwa we akaba avuga ko bababajwe no kubona umubyeyi wabo atari kwemererwa guhabwa uruhusha ngo ajye kwivuza hanze y'igihugu. Darirene Bunyoni arangiza avuga ko atarwego na rumwe rw'igihugu rukwiye kwiganzirwa n'umuntu umwe. Ati ikimenyemenye ni kano kajagari gasigaye kiganje mu gihugu. Darirene Bunyoni ntiyatomoye uwo muntu ariko ariganzira wenyine inzego z'igihugu, ariko benshi bahise babona ko ari Ndayishimiye ubwe yashatse kubwira. Mu bundi butumwa Darirene Bunyoni aherutse kwandika, nanone yaratabazaga akavuga ko aho umubyeyi wiwe ari batizeye neza ukibiriko biramushikira, ndetse akaba yavuze ko yarakwiye kure guhabwa uburenganzira akajya kwivuza, yamara gukira bakamugarura bakamupfunga, niba kumupfunga ari byo bashaka. Ubutumwa bw'uyu mwigeme burumvikanamwo ishavu ry'umwana aburanira se, ariko kandi butera bufata umurindi wa politike ukomeye. Kumbure niwe wenyine asigaye avugira hejuru ibyo bamwe mu CNDD-FDD bavugira mu ntamatama. Asa n'uwabaye umuvugizi wa bamwe bavuga ko bari mu iragi rya Petero Nkurunziza, ndetse na bamwe bavuga ko bashaka kwitoza muri 2027 bagakuraho Ndayishimiye. Ubutumwa bwa Darirene Bunyoni buri mu butumwa bukurikirwa n'abarundi batari bake, ndetse benshi bakemeza ko ibyo abavuga biba birimo ukuri kwinshi, kuko we ni umwana wo mu butegetsi byose arabizi, ariko nanone ashiramo ishavu nk'uriko aratabariza umubyeyi wiwe. Abagumyabanga bakiriye gute ibijanye n'uburwayi ndetse n'ingene Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose ngo Bunyoni asinzikare, amagara ye asinzikare? Abagumyabanga batandukanye bagiye baravuga ko ibintu Ndayishimiye yakoze ari amafuti, ndetse ari ibintu biteye isoni bitari bikwiye gukorerwa umuntu nka General Arengiyome Bunyoni wabaye mu ishamba imyaka irenga 10 agira ngo atabare igihugu, ariko uyu munsi abo bagokanye akaba bariko baramupfunga ukuraho. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwarihenze rwose mu gutunganya ndetse nuko rwigenje mu bijanye n'amagara ya General Arengiyome Bunyoni, na cyane ibijanye n'ibyaha bamushizeho mbere yuko n'amagara ye yononekara, harimo nko gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe amakeregende. Ibi byatumye abanywanyi ba CFD batemera ibivugwa na General Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi basaba ko Bunyoni yotozerurwa agapfungurwa, ndetse ko bibaye ngombwa yajyanwa kuvuzwa hanze y'igihugu aho kugira ngo acikane kandi biboneka neza ko ari mukuri. Hano tugira tubasangize ubutumwa bw'umwe mu bakozi b'iperereza mu ntara aje gutororokanya amakuru mu makomine amwamwe agize imwe mu ntara z'u Burundi.
mu butumwa yaturungikiye aremanga ko ari umukozi w'iperereza. Ibyiyumviro yadusangije byerekana uko abanywanyi ba CFD ku rwego rwo hasi bariko barakira ibiriko birashikira Bunyoni. Muri rusange babona ko Bunyoni na Ndayishimiye bariko baranyinyurana, ko muri byinshi Bunyoni abesherwa, ndetse ko ariko ararenganywa kubona atari kujyanwa kwivuza hanze y'igihugu nk'uko abaganga bariko barabisaba. Ndabaramukije cyane, hamanjiwe ku bwanje murabizi ko atamenshi mvuga naho mukunda kunyagiriza ubwicanyi, ariko nubwo mubivuga turabakunda. Kuba umukozi w'iperereza ajejwe gutorokanya amakuru ntibisigura ko twe natwe twoba abansi, oya. Gusa ikinyamakuru cawe na twebwe kiradufasha, nuko ucishamwo ugashavu n'inzigo mu kubivuga. Byiza wogerageza kuko ibinyamakuru byawe birabwa na benshi kandi bikiza benshi. Turagukunda rero mu gihe uriko utabara cyane canke utabariza abarundi, mu gihe utabaje utisunze amacakubiri y'amoko biraduhimbara. Mbere mu bantu bwanje nkunda urimwo, ndafise umushefu antwara ngaha ntiyigera akora atabanje kuraba aba amakuru watangaje. Nukuvuga byinshi udusangiza biradushikira, ndetse bishikira abategetsi. Wanabibonye ko na Ndayishimiye ubwe byamushikiriye. Bunyoni na Ndayishimiye bapfa umupfumu bahuriyeko. Ku bijanye n'urubanza ndetse n'ubuzima bwa Generali Bunyoni ku kibazo cyo gutembagaza ubutegetsi canke kwica umukuru w'igihugu Ndayishimiye sibyo, ahubwo no kutavuga rumwe mu butegetsi bari basangiye. Ibijanye no kuvuga ko yagira amwice hakoreshejwe uburozi sibyo, ahubwo amarwi adusumira bahuriye ku mupfumu umwe bose, kuko uwo mupfumu yahora ari umupfumu wa Ndayishimiye, niho hace hava kwinubana. Nico gituma banse ko Bunyoni abivugira ku mugaragaro, banse kumaramara bose. Ndazi abandi bajenerali banyegeje amafaranga menshi muhira, hama ibijanye no kumwagiriza amafaranga atungiye muhira, jewe ubwanje ndazi abajenerali nka babiri batunze muhira amafaranga menshi kandi y'agaciro, nabo nibazi babasake. Kuvuga ngo ibyo gutembagaza ubutegetsi kubera iki generali ntigurirwa, bene generali Ndayiziga bamuburiye ngo ahunge kandi bari bazi ko agira atembagaze ubutegetsi bwabo. Ni ibinyoma byambaye ubusa, ahubwo ni nyinyurana yo mu butegetsi, ndetse Ndayishimiye impamvu ari kwanga kujya kuhuza Bunyoni ari kubikora kugira ngo apfe. Hama ibisigaye twosaba ko mwokomeza gushira ukuri ahabona, kuko ntibyoroshe, mukagumya gutabariza Bunyoni akajya kwivuriza hanze y'igihugu, kuko abaganga bariko barasaba ko yojya kwivuriza hanze y'igihugu, kuko arico cyonyine gishobora kurokora ubuzima bwiwe kuko bugeze habi. Icigwa kiri buno mu butumwa bwa Matiyasi, hano twakoresheje amajambo Matiyasi ubwe yavuze. Kubona ubutumwa bwandikwa cyangwa se buvugwa n'umukozi w'iperereza asanzwe agendera mu banyagihugu byerekana uko abanyamugambwe bo bakira iby'uburwayi ndetse n'ibyo Ndayishimiye apfa na Bunyoni. Bigeze aho batemera ko Bunyoni yashatse gutembagaza ubutegetsi, ahubwo ko ari inyinyurana riri indani mu butegetsi. Iki kivugwa c'umupfumu Ndayishimiye na Bunyoni baba barahuriye ko kirimwo mu byo bariko barapfa kugeza n'uyu munsi. Ndayishimiye arazi ko Bunyoni abitse amabanga ye atari makeya, arazi ko igihe yaba ari mu gihugu n'igihe yaba atari mu gihugu byanze bikunze ashobora kumukoraho. Niyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose, akaba yanze ko ajya kwivuza kugira ngo atamucika cyangwa se akamena amabanga, ibishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Benshi mu banyepolitike batandukanye, bamwe mu basendefitede bo ku rwego rwo hasi kugeza ku rwego rwo hejuru, bariko barasaba ko Bunyoni yotezurirwa akajya kwivuriza hanze y'igihugu, ariko Ndayishimiye ntabikozwa, arashaka ko apfira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turabandanya kubatohoreza ibijanye n'amagara y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere, tumenya bishasha tubibazanira tubinyujije ku n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.